kudahuriza ku bitigiri by'amatoni yashowe. Aha notanga akarorero harimwo ishirahamwe Best Food Company nyakuba mushikiranganje ubudandaje avuga ko bamaze kugura amatoni 30. Mugabo ayandi matoni nyakubaha mushikiranganje w'uburimyi avuga ntahagaragara ko yoba yaraguzwe ku vy'ukuri, ntabe ari zanyishu twoba tuje kwishurirwa hano zo kwikurayo, kuko hategerezwa kucagaragara traçabilité no mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji bakemeza yuko ayo matoni ko yoba yaradandajwe canke ko yoba yaraguzwe. Aha rero nari nkeneye inyishu mu ntangamarara kandi nyakuba mushikiranganje uburimyi mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi yavuze yuko hari amatoni hari ibiro amajana 5 vyononekaye. Sinzi ko ari amatoni nuko ari biro n'amatoni amajana 5 hamwe yoba ari amatoni amajana 5 yoba yarononekaye no kuvuga ko aca cika ibiro ibihumbi amajana 5. Ugiye kuraba rero mu biro 142 harononekayemwo ikiro. Nagomba renshi mbazanya kuba mushikiranganje igihe mwaheruka hano mwari mwatubwiye neza yuko hariho umwimbu w'ibigori wononekaye. Sinzi rero aya matoni amajana 5 ko vyononekaye bivuye muri bwa bubiko mwari mwimburiyemwo aho anagesa yari yagiye gushingura, nuko mwagiye guharura canke yuko ari vyononekaye mumaze kubona yuko ivyo muri ko mugurisha badashobora kuvyakira kubera byamaze kononekara. Akabazo nagomba ko wishura nubwo uhejeje kudusomera icegeranya serukira umurwi mwakoranye yabivuze hano, hari habasaba ko hari habavuga yuko batararihwa na cane bari bakotewe imiduga. Mwavuze yuko ico kibazo cyamaze kuva mu nzira, ariko nagomba kwiyonyishunya kuba mushikiranganje yoyishurira hano kugira ngo abarekrama ko baheraniwe mu miduga yabo batari bwarihwe bumve yuko umunyakuba mushikiranganje yemeza yuko bari bamaze kurihwa. Akabazo kanyuma rero nkaca ndakabaza nyakuba mushikiranganje mu byajejwe harimwo ubudandaji. Nyakubahwa mushikiranganje, uravye ububiko bwa anagesa n'ubunenge bwo babufise, murabona neza yuko ibi bigori vyacu anagesa iheze kimburira abarimyi ko ku soko mpuzamakungu bishobora guhurumbirwa. Uravye neza ububiko dufise, murabona ko ibigori vyacu ku soko mpuzamakungu bishobora guhurumbirwa bivanye n'ingene bibitswe naho bibitswe, kuko twarabonye yuko hariho ahava iyo hariya za Bukinanyana no mu Rugombo na za Kayanza hose aho umwimbo wari wimburiwe ko hava ibindi navyo bikononekana. Nico kibazo nari ngomba kubaza nyakubaha mushikiranganje ubudandaji n'amahinguriro ko ibigori vyacu ku soko mpuzamakungu bashobora kubihurumbira kugira ngo bishobore kugurwa bivanye n'ingene vyo babibitse. Ho akanenge ko barakahe ako mubona nico mugiye gukosora. Murakoze nyakubahwa murongoye n'Umushingamateka ku mwanya mwaturonkeje. Murakoze nyakubahwa murongoye n'Umushingamateka y'u Burundi kuturonsa uno mwanya. Banze nshimire baserukiye leta bari hano baje kugira ngo batubwire ikurikizwa ry'ivyo inama nshingamateka yari yasavye. Nshimire n'umurwi kuvyo bahejeje kudushikiriza. Nakabazo rero nutubazo nagira mbanze mpere ku mushikiranganje mu byajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Mu ntangamarara yadushikirije nimba nategeye neza, yadushikirije yuko mu matoni 71 byari bisanzwe biri mu bubiko bwa anagesa ko hoba hasigayeyo amatoni 15,000. Aha rero uharuye ucubona neza yuko amatoni amaze kuja ku soko atari munsi y'amatoni 56,000.
hanyuma ugiye kuraba mu nyishu nyakubahwa umushikiranganje mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi yatanze hariho igihushane c'amatoni yashowe umushikiranganje w'uburimyi avuga hamwe n'ivyo umushikiranganje ajejwe ubudandaji usanga hariho kudahuriza ku bitigiri by'amatoni yashowe. Aha notanga karorero harimwo ishirahamwe Best Food Company nyakuba mushikiranganje ubudandaje avuga ko bamaze kugura amatoni 30 mugabo ayandi matoni nyakubaha mushikiranganje w'uburimyi avuga ntahagaragara ko yoba yaraguzwe ku vy'ukuri ntabe ari zanyishu twoba tuje kwishurirwa hano zo kwikurayo kuko hategerezwa kucagaragara traçabilité no mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji bakemeza yuko ayo matoni ko yoba yaradandajwe canke ko yoba yaraguzwe. Aha rero nari nkeneye inyishu mu ntangamarara kandi nyakuba mushikiranganje uburimyi mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi yavuze yuko hari amatoni hari ibiro amajana 5 vyononekaye. Sinzi ko ari amatoni nuko ari biro n'amatoni amajana 5 hamwe yoba ari amatoni amajana 5 yoba yarononekaye no kuvuga ko acacika ibiro ibihumbi amajana 5. Ugiye kuraba rero mu biro 142 harononekayemwo ikiro. Nagomba renche mbazanya kuba mushikiranganje igihe mwaheruka hano mwari mwatubwiye neza yuko hariho umwimbu w'ibigori wononekaye. Sinzi rero aya matoni amajana 5 ko vyononekaye bivuye muri bwa bubiko mwari mwimburiyemwo aho anagesa yari yagiye gushingura nuko mwagiye guharura canke yuko ari vyononekaye mumaze kubona yuko ivyo muri ko mugurisha badashobora kuvyakira kubera byamaze kononekara. Akabazo nagomba ko wishura nubwo uhejeje kudusomera icegeranya serukira umurwi mwakoranye yabivuze hano hari habasaba ko hari habavuga yuko batararihwa na cane bari bakotewe imiduga. Mwavuze yuko ico kibazo cyamaze kuva mu nzira ariko nagomba kwiyonyishunya kuba mushikiranganje yoyishurira hano kugira ngo abarekrama ko baheraniwe mu miduga yabo batari bwarihwe bumve yuko umunyakuba mushikiranganje yemeza yuko bari bamaze kurihwa. Akabazo kanyuma rero nkaca ndakabaza nyakuba mushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji. Nyakubahwa mushikiranganje uravye ububiko bwa anagesa n'ubunenge bwo babufise murabona neza yuko ibi bigori vyacu anagesa iheze kimburira abarimyi ko ku soko mpuzamakungu bishobora guhurumbirwa. Uravye neza ububiko dufise murabona ko ibigori vyacu ku soko mpuzamakungu bishobora guhurumbirwa bivanye n'ingene bibitswe naho bibitswe kuko twarabonye yuko hariho ahava iyo hariya za Bukinanyana no mu Rugombo na za Kayanza hose aho umwimbo wari wimburiwe ko hava ibindi navyo bikononekara. Nico kibazo nari ngomba kubaza nyakubaha mushikiranganje ubudandaji n'amahinguriro ko ibigori vyacu ku soko mpuzamakungu bashobora kubihurumbira kugira ngo bishobore kugurwa bivanye n'ingene vyo babibitse. Ho akanenge ko barakahe ako mubona nico mugiye gukosora. Murakoze nyakubahwa murongo y'Umushingamateka ku mwanya mwaturonkeje. Ku kabazo rero ka mbere kumubahwa Honorable Pascal yavuze ati ntiduhuriza ku biharuro n'ubushikiranganje bujejwe ubucuruzi. Nivyo aha no gutahura mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubucuruzi ibiharuro bafise ni biharuro bakura kuma code d'exploitateur batanze. Iyo batanze iyo code no kuvuga ko umuntu afise impusha zose zikenewe arabijana hanze. Tugitangura twari twatanze liberté yuko umuntu wese afise yaronse isoko hanze ashobora kubijana hanze mu gihe akwije byangombwa. Murumva rero
umuntu yarose code exploitateur yari afise uburenganzira bwo kubikura muri stock iwe canke akabikura ku isoko. Murumva yuko bidasa bisana n'ibiharuro canke stock iba iri muri anagesa. Ico rero ntigitangaje ko nabidasa kubera aya makode yavuze ni novuga ni marché libre. Mugabo ibiharuro twebwe twashikirije ni ibiharuro biba byavuye muri stock ya anagesa, biratandukanye. Kandi nagomba subire ntange umuco kuko nigeze kuvuga kwivangura ry'ibigori, mvuga nti ngira ko nuwabaje ikibazo ati mbe mwaravanguye. Ntitwavanguye nabivuze kuko twaciye dusanga byo twaramahera menshi. Mugana navuze nti twaciye twihutira guhiga isoko kugira ngo hako tuvangura dusohoye imiraridi 5 ahubwo twihutire kurondera ababigura tubivangure ataburyo bitwaye tugira ko tugurisha. Nico gituma rero nababwiye yuko muri rigurisha mu byo tumaze kugurisha hibonekeje ibiro 500 atari itoni 500. Iki rero tucumve neza ni biro 500 nivyo vyibonekeje yuko ivyo bitegerezwa gutabwa kubera vyarononekaye. Mugabo zijya toni 200 navuze si toni 200 ni toni 200 nizo zerekana yuko zararonokanye buke buke. Mugabo amanalize twagize yarekanye yuko dusha kuyaha ibitungwa kandi n'ubu turafise aborozi bariko barabidusaba. Aho rero nagomba rero ntomore neza ibiharuro sibiro si toni 500 ni biro 500. Hama ivyo navyo tuzogurisha kuba fisi bitungwa ni toni 200 si toni 200. Hari wabajije wenyine ashabaza ati none abaheraniwe koko barishu. Nari nabivuze nti abo twadufitiye amadeni haba abatanze amakamyo canke abatanze amahanga twarabahemvye kiretse uwo bafise ikibazo kuko nk'ubu ndazi yuko hariho bakeyi babarondeye ku telefone barababura bataratanga fagitire. Mugu umuntu wese yatanze fagitire wese ubu yararishwe. Tuca dusaba rero n'uwo wundi yobasigaye yuko nawe nacazana iyo fagitire akariho.